kibondo nshima kibondo vraiment umutipe w'iboga nubuto wemeye n'umugisha Imana yaguhaye si byabose diko ukunda ko bavuga yuko ari ngumba canke bazitibuye sinakubaganya kubagana abana bakiri bato abaminaho nibo bakubagana wewe nuvyita gukubagana je ndabyita umugisha mvuga nyene mvuga acte yabaye kugira uwo mugisha ugwemo gukubagana kwe mwari mwagiye muri meri nyene ngo mubisinye cyangwa ubwire mama wawe tirino joro byashitse dikure kandi bivuga ko basi kari ibintu byashitse bisanzwe si ibintu je narateguye kuko ni ibintu byashitse kandi bisigura yuko ari Imana arishaka kumpezagira yarampezagize kibondo rero ndagifise bashigitipe cibere yaho yego gisana mama wacu Ange amasigisa guheranye kwe n'ukuri kwa Mungu oya vrem yari umuntu achavata amasigisa ubunye numva umunezero oya ndashika nkabona umuntu azanyambira afite igishika aryoherewe basi kumbona biraryoshe shadiko umunyenga ndagukwipfurira shana kuba mpomvye ko yari byiza bon sinari nzi ko nkifisinda sinari nzi ko nzogira umunezero nk'office canke basi nk'umuntu afite imyaka 30 agahora n'umuntu afite imyaka 18 afite ikibondo usanga musumba mu mutwe kandi amusumba imyaka donc hari ibihe ubamwo bigatuma uhinduka mu mutwe urumva rero mbanda James na kandi ifise ikindi kibondo gishaka gufisina umva vyasha bihere kwa wicaye muri zano diaspora n'ukuri ntimumbona baga ubu Ange Ciella ntimumubona ko abereye intebe nziza amaklimatizere uzi vraiment nk'ivyaka amaze muhira arimo nako mbere ibaze wakira abashitsi bazi keya yawe uri kurakira abashitsi amakuru bafise nk'ubu wowe uzana wowe na Amede unocagura nde nkarekande nk'ubu wowe uzana wowe na Amede unocagura nde nkarekande wa muntu utanteranya n'abantu bane okay ni Amede manera kids yabonye umuduga afite imyaka 15 baga ugira umbwira ahantu uduga honyine ukamenga umusozi urashobora kuwuduga kamera nk'uduga uva hasi ukaduga kwanza abantu bahazi bavukaye baraba ibi by'amativo online barazi umusozi witwa ko narahashitse rugendo rumvanye Bujumbura runshikana aha hantu ni rurero nje gukora umusozi ngira nduke bacana gakoroboyi bacana gakoroboyi nkasare abashuga dati abashuga dati nyabuna basaze reka kamara batse oya nawe kwe basaze gusa bon gusa je ndwayo wana bon reka ndaguha umuco okay Abel ndwayo mukuja muri G5 production narasinye contract Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Nariko turashima Imana, turashima Uhoraho, turashima ndiho. Izina rihambaye niryo ridufasha rikadushoboza day by day tugakora bino bintu entertainment umunsi ku munsi. Tubashimire na ntaryo urukundo mubandanya kutwereka mu gusharinga munongera musubscribinga muri benshi kugira muzohoremo abambere bironkera notification y'ibiganiro vyacu kugira muce muba bambere n'umundi babiraba babiryoshe cyane iyo tubona 5 kuri 5 ukaba uwa mbere wibonera ibiganiro Dico Entertainment biri kirashira ko na cyane yuko tuguma tubazanira abishasha. Of course ni wa muhungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador. No munsi kamera yacu irasa neza for real. Uyu mukobwa namuheruka kera pepe yitwa Ange Ciella nk'ibisanzwe aracatwenga akantu kwitama kakaza Ange ndakwakiriye shadisi we murakoze cyane umeze neza imisi myinshi nego nabati kwaherukana kera cyane gose hari umuntu wamerukana kera ukamuheruka afise nk'agafosete kwitama ukibaza ati se nubu yatwenze karaza karahetse kama tumeze neza turashimana karacariko karavako yego ngandaye ko ndakabona hindukira kwitama bakubone mungati karasa so twaherukana kera tukiri hakujya ku yandi ma TV ariko ubu tuba turi muhira kabisa muhira
kwa Diko Entertainment. Kuri Diko Entertainment. Nibwo gwa mbere ndakwakiriye. Ubanza umbwirira abantu impamvu utari bwatse kandi uri umwana w'imuhira kuva kera. Je sinumva impamvu twaraburanye. Gusa nari mu gihugu cy'u Burundi sinari bwaje buke. Oya nari amakuru ngo yegereye muri Amerika sha. Oya reka. Ndacari mu Burundi kabisa ego. Kuva hari ukuntu wigenje nari narakubuze. Sha. Nari mpari usibye utunyene twamfatiriye gatoya ariko nyene ndahari kabisa. Amakuru nari mvise avuga yuko ngo waragiye muri Amerika nububeshi. Oya. Bibasha mvuga ko naragiye i Burundi. Ego kandi shaharongo kuja mu Burundi. Kuja mu Burundi nukwibaruka? Nukuja kurongogwa. Oya. Naragiye kurongogwa. We ntiwagiye mu Burundi gusa. Nundi mugisha. Ntiwagiye mu Burundi gusa byaraciyemwo niko bavyita. Ego. Yo bavuze ngo byaraciyemwo nibiki biba byaraciyemwo kwisi ubyemera. Biba byaraciyemwo. Nubuzima bwa bwaragenze neza. Nganda bivuga uko. Bugakomeza kuryoha nyene bukaryoha ijana kwijana. Nyene kaguma ryoha kabisa. Shanje twaherukana uraga 10 utaramenya icitwa umuhungu. Mverera. None warariye ku mwaka nanje ntarawujya kumwenganiriza gato wumvise gute. None wowe nturi umuhungu uri umukobwa. Sindajya ku mwaka ngo numve. Umwaka n'umuki. Nyene warahonjeje kubuki. Bumwe bw'inzuki. Oya ni ubizanye tubivuge. Waherukana nyene uri ANGE CIELLA wenyene. Umwana muto w'imyaka 18. Oya reka ndasaje. Yaje warufise 18. Oya reka ndiko nta 18. None ubu ufise ngase 20. Oya. Haragiye ko umwe. 20. 20. Ya bon haragiye ko myinshi. None irenze 3. Shawa kombe wakuze 20 na kijye game ngo nari mfise 20 cyangwa 21 yego yari 20 kijye game manari ubu ni hagati ya ni 23 guca cyangwa 24 kutayishira 24 hagati ya 23 cyangwa 24 ariko still urumva uracari mutoya niho kirenga mugabo vyabaye wararenze ya 18 none umva ndi mu mineur Ibaze ko ANGE CIELLA mubona ubu nawe nyene afise icamuvuyemo kabisa ikibondo nshima ikibondo vraiment umutipe w'ibogari wow kandi n'umuhungu yego n'umuhungu uzi ikintu nkunda nuburyo ubivuga ubinezererewe nuburyo wemeye n'umugisha Imana yaguhaye si byabose Diko CIELLA umviriza ndakubwiza ukuri abantu benshi bamwe entertainment naje nanabivuganye n'ubwoba ntibakunda yuko umuntu yovuga ko bavyaye kubera iki ariko mbona ubavyaye uri namwiza gusumba bakunda ko bavuga yuko ari ngumba canke bazitibuye baguma bavuga ko ari inkumi yibereye aho oya reka akantuze katarigera nyene kagira uko kigenza ashanje ariko yabona wakubaganye rimwe ko yari birabaye ko naheruka ukiri sirakubaganya kubagana abana bakiri bato baminaho nibo bakubagana wewe nuvyita gukubagana je ndavyita umugisha mvuga nyene mvuga actor yabaye kugira uwo mugisha ugwemo gukubagana kwe mwari mwagiye muri meri nyene ngo mubisinye cyangwa ubwire mama wawe tirino joro byashitse Diko reka ndabivuga uko basi kari ibintu byashitse bisanzwe si ibintu je narateguye kuko ni ibintu byashitse kandi bisigura yuko ari Imana arishaka kumpezagira yarampezagize ikibondo ya rero ndagifise bashigitipe cibereye aho yego gisana mama wacu nigeze kubona comment ahantu sinzi umuntu yarakuvuze mbona umuntu akuze avuga ati ahubwo no mwana mu mukeze kuba tabaye nk'abandi benshi hano mu muji ngo bacumva gakorokeyo bahiga uburyo kavayo nigeze ubwira iciyumviro umugwaniza akakuzamwe ati mugabo ANGE amasigisa araguheranye kwe n'ukuri kwa Mungu oya vraiment yari umuntu ashafata amasigisa arage ubunye numva umunezero oya ndashika nkabona umuntu azanyambira afite igishika aryoherewe basi kumbona biraryoshe shadiko umunyenga ndagukwipfurira oya nukuri kandi uzoryoherwa pe reka tubikora uko nta kuntu twosubira yaka kabiri Diko nawe oya nibutse kuri sister wanje eone satani twitsin kaburoze kungije ya Diko none ngo mwiza ngumusitura ku kibondo oya reka ano muresha mami bani ya mushikawe uripuje kandi wipuje nabi
no mosha mabi Imana yaturinda kabisa. Imana iturinda mosha. So nako ndavuga uburyo uno muvyeyi yerekana gukeza n'abandi benshi. Kuko hari abantu babona umukobwa vyaye mbo Ange Ciella imyaka wari urimwo umukobwa mwiza ari natirere bakibaza ati ama6 rino jambo bari ryo dukoresha ngo ahisa hera ari naco gishikira abakobwa bamwe b'inkumi bavuga ati nukuri hako mvyara ndakoze icaha ndamukuye urumva we nticigeze kiza bariko uravuga ahubwo uburyo ubu nabona uburyo unezerewe uri kurara igihungu cyawe ukavuga ati nkiyo nza kumukura ayo kwe nari kuba mpomvye kwera ivyiza. Bon, sinari nzi ko nk'ifisinda sinari nzi ko nzogira umunezero nk'office kuko vraiment vugisha ukuri umukobwa iyo yibaru donc iyo yibungenze akiri wabo yego ni gitutsi nibyo for sure haba arimo kandi aragira amajwi menshi atandukanye amugwanya mugo iyo ikibondo kimaze kiboneka niho ubona neza yuko yaramosha amabi pe yego kandi bike n'ibintu nibihe umukobwa ari we wese asaminda muhira ategerezwa gucamo ariko ni sawa birateba bigahera kavyara umwana ivyaye umwana abasha nababandi bose bakuvuga nawe baragufasha guserebura yego iyo yamaze gushika kaza kabisa baraza bakakubwira felicitation irabakaza ariko ni bon jewe byose ndavyakira nibijye nibisanzwe ibintu byashitse simba yiwanyu imbere kandi sinabaye iwanyu yego n'abandi baracaza shadiko uraza abamaze kubura abantu ko bangana barigo bamwe bifuza abana bakabura bari ku bapfumu abandi bari ku bakozi b'Imana ngo bagire abandi birigo baraja kubayungurura hariya kwa muganga birigo barajabuka imbibe kugira baronka abana rero nanje naragiriwe amahirwe hano hagufi nyene uramuronse utiri uraja mu bapfumu utiri uratubwoko ndatubwoko umugisha ndawuronse okay shando gushima Imana kabisa wow Esanje ko naheruka uri umwana mu mutwe umbabarire kuvuga ko utaruciye ubwenge oya reka ndakavuga uko oya wari n'umwana mu myaka asanza vumuntu atari umuntu uri kwimana wari na muto mu myaka ibivyiyumviro bikuze nkuko kugeza gihe utahura ibintu bijanye n'ivyo bije ubuvuba canke na kera ahubwo sinabwa kuganize kuri iyo kote ngo ndabimenye urabona diko tuvuge basi nk'umuntu afite 25 ans canke asumba canke afite imyaka 30 muriko muraganira nyene ngo umubona ko ari umuntu afisina ariko yamaze kuronka ikibondo canke basi nk'umuntu afite imyaka 30 agahora n'umuntu afite imyaka 18 afise ikibondo usanga musumba mu mutwe kandi amusumba imyaka donc hari ibihe ubamwo bigatuma uhinduka mu mutwe urumva rero mbandanije mfisina kandi ifise ikindi kibondo gishaka gufisina umva vyasha bihere oh la la ntimwoca mufisina mwese dufisina twese ya karumvikana cyane kabisa nibaza ko ruko biba byaraje yego so imbere yuko tunaduga kuri byinshi filme uburyo waba muganda ashaka kubanza kumenya ntivyaguhungabanije kubijanye na kariyeri yawe ya filme mu buzima busanzwe ugasanga kwirotruva kugaruka biriko biragorana ya bingora gute kwa kuntu umuntu abari mu bantu hari uko yari karakora bikaba ngombwa ko abanza kubibika periode umuvyeyi afise inda kuvyara ugasanga ari byo wabanje kureka kwishuri ho ndazi wari warahejeje uza kazi gafadika nayo ubundi ho imyaka ine mvuye kwishuri gadiko hayaheze imyaka ine yaheze 4 ans shawa yatoboye cyane nubu nta nuwo guha n'ubusekreteri kubera wowe n'ingene wobegwa wicaye muri za diaspora nuko ntimumbona baga ubu Ange Ciella nimumubona ko abereye intebe nziza amaklimatizere uzi vraiment nk'imyaka maze muhira ari mbona ko mbere bureau basi nicaye ahantu n'agaklimatiseur ibaze wakira abashitsi bazi keya yawe uri kurakira abashitsi amakuru bafise Diko, imisi baze bahitubaze kabisa nariko navuga ati hari gihe umuntu ashikirwa n'ibintu bikamera nk'ibimuhungabanije akabanza kamera nk'umuntu yiyubatse gushasha wewe nukuvuga ngo wibandanirije kubandanya uri Ange Ciella oya Diko je nabandanyije meze neza ahubwo naryohewe hari abantu naheruka kera ndasubira ndababona okay ya kandi je sinobacisha mwijisho canke ngo ndabavuge n'aba bacineaste bagenzanje bon nibisanzwe kandi kuvyara ni ibintu bisanzwe bon banyakiriye neza ko hamwe nuvuga ngo banyakiriye nabi no ndiko ndabambika ibara ndababeshe wow uri kuraboneka mu bikorwa mugabo harandi hantu twakubuze twarakunda kubana nka kera uri kumwe na Kwa AMEDEE bakadora vere hagufi ba Happy River bajya abantu ntubakumbuye kweri
cyo ndabakumbuye mugabo kandi turakunze kubonana hajya murahura kwe yego turahura wengira ni kubera wari warankwefye nyene yawe no gukwepera hegoje no gukwepera he byo kunda wari warankwefye yasi no bishobora sinzi twasiye guhura kazi marwongeye turahuye turafatanya yego ni wigeze ubakumbura narabakumbuye twaravugana bamwe twaravugana kuri telefone ko nari nyegeje gato ariko twarasuye kandi turabonana nk'ubu nka avendabe nka piriva muherukana ajya nka piriva ndamuheruka dukorana aho vyapfiriye kera pe numva ngo ntari no mu gihugu nyama niwe atabura ibyo avuga nabonye ngo yagiye nimba hako nyama n'umwana we narabonye ngo dandaza nyamba ngo mayinite muri Tanzania ngo ntuze nimba ari ajya minite yari nimba ari Tigo menga ni Tigo MTN ni mugwa menga ni Tigo Express Tanzania sinzi permanent ngo ngo yamba amacire ngo nkuko abantu badandaza limikashe akanyama ntaco ndabizi ko gusa narumvise ko mengo ntari mu gihugu nawe mperutse ya piriva nanje ndamuheruka igihe dukora n'iyo filime gusa kuva ibyiwe na Sandi hari uko ndiko ntubigenze menga yesanyika nacaye makuru naye mbise mu nyuma filma Ezanje kurashaka kubivuga ko nzi Sandi yari umuntu wawe amenya makuru y'ijya couple oya twaraburanye gatoya nibigeze bakubwira ati biraciyemwo ca kweri mana je ntari uko nari kubibaza kuko wacumiye ngo ndabinjire mu buzima kandi nibyo jewe na Sandi twaraganira muga kuri ibintu byabo bramwe twabiganira kuri relationship ntiyakubwiye kandi kwari kubinjira mu bisanzwe gikosa ntaje nari gukora ese inkuru zigaze kuvugwa kera ngo gira umutwara umusheri ngo hapiriva ngo yoba yagukunze ngo nawe ngo umutere yitukura byari byo ako katigo abantu nubazi baguma basakuze kubavuga ibintu byinshi ese ngo riva yaragukunze ngo muhakarite ruci wapi kwari urusaku gusa abantu bavuga byinshi okay reka twinjirane na kano gace ndakubwira amazina y'abakinyi none abantu bari muri entertainment babiri ufatiye ku kuntu bawiyumva nk'umuntu ukuntu mubona urambwira we uprefera muri babiri na kantu kagakina nabantu muri entertainment muga benshi baguriye mwabo muri film uriteguye wa muntu utanteranye n'abantu bane yazuko gutera Sigenda guteranya tu ni challenge ukavuga ati nakanda mu prefera gusumba uwundi nimba bufatiye ku bikorwa byiwe nimba ari uko mukunda cyangwa umuntu ubona mwoshikirana gusumba turafise Amede Sabasi inkuru nziza Mungu wangu yangu okay Amede na Sabasi n'abantu banje mugareka mvuga basiko no turamede kandi Sabasi ntubanse kuvuga yuko ndamwanka canke ntamufana umuntu wanje na Sabasi bon canke reka tuvuga uko bose n'abantu banje okay fume turaba basi ndomitangura indomita oya reka gutu ariko cyanka vyakunda bose n'abantu ariko hari mumwe wo prefera gusumba bose n'abantu banje kubera Amede we tumaze no gukorana kandi twakoranye neza okay ni Amede manera kit Amede akaba aratsinze okay Nsoro Joachim Smith na Nsoro twarakoranye kandi abo nyene twakoranye neza mwego reka ntore Nsoro wahitamwo Nsoro turafise Kado Havel Mimi Mihaye Kado Havel aho ko wihuse oya dore wo mfera aho gutiri uriyumvira ko wihuse oya wambwiye nipitemwo urumva bo bose abantu bawe kweli bose n'abantu banje kandi nabimi n'umuntu wanje kandi nawe nyene arabizi ubwiwe kubera iki Kado Havel rero ari uhisemo Kado Havel n'umuntu wanje cyane all right Ornera Mutoni Meme ko bose abantu banje ra nyene mbanazanye amakupure nyene yawe wigana Nera Mutoni n'umuntu wanje Meme nawe nyene n'umuntu wanje kandi Meme numu best friend wanje reka ntore Meme birumvikana cyane Happy River Vicious Abel Ndowayo inde Happy River contre Abel Ndowayo niwe mpisemo no si posi wanje none amugoro umva kuri kurashiramwe agatumba kubera rero boss wawe kubera muri ko murakorana jewe hakunora Happy River ntoya Abel Ndowayo ariko Happy River nawe mwarakoranye film ndibuka ko ari no bantu ba mbere bagukoresheje none wambwiye mpitemo umwe gadiko oya ureme okay aho kiroroshe cyane Ami Pro
Juste Gael. Bon, byabonye kweri sinomvuga ngo ntoyu canke ubu bose ndabafana nivyo. Ndakurikirana ibikorwa vyabo. Kaboje n'umbumengo ntashono bivugako. Oya mugabo agakino ukavuga yuko utegereza guhitamwo umwe. Bon, kandi wambwiye ko bon aba umuntu wawe di genre préféré. Yego. Kabose ntabirenze vraiment sino kubesha. Kavuge basiko no batora bose. Nukuvuga ngo abatora bose canke ukabarojeta bose. Ko nukuri ba nta migenderanire cyane dufitaniye ndabonda kubesha. Okay. Kirumvikana. Jaja Kanyana, Jeje Anita. Jaja ni mtu wangu. Jeje Didia twariganye. Jeje Didia mwariganye. Twariganye twahereze ni promotion yanje twahereze. Okay. None ntora ndega ndugu yangu. Okay, bose n'abantu banje bose ndabatoye kandi bose ni ba Jeje Jaja. Agakino ntiwakumvise. Utegereza gutora mu. Jaja Kanyana. Jaja Kanyana. Mwana mwiganye kwera uramurojese uramutaye muri pipe. Ya none harugwa nkuru uri mu gadiko. Oya ntagwanko. Jeje n'umuntu wanje twariganye twasangiye kabisi nagahiye twarasangiye amakofi badukurira amanota hamwe. Umva. Ibintu nk'ibyo turonka ubusa tuburonkera hamwe nubwo twaronke diplome rimwe. Nuko sindamwanka kandi twese dukora umwuga umwe hamwe nanka prem. Nabo ntatoye bose nta numwe rigananka. Nyene nagakino. Turafise wita Dramati dufise na Melanin Boy. Melanin Boy kandi aho onye atavye kugira gutye je Melanin Boy ndamufana babimenye bose. Oya umukunda fo vya nabi. Komandi bakobwa benshi mugase numva ngo benshi ariko abakobwa bari mu mugwi wawe benshi nzanumva ngo nikundira Dramati. Muri make umwe wese afise wagize. Okay. Uwo uwafana. Ariko rero no gutagiye udusigurira hano dusigurire gato. Kubera iki Melanin Boy why not Dramati? Dramati sindamufana. Fana Melanin. Kubera ririmba neza yandika neza ari umusore asa neza yandika neza sinofatira kubwiza kuko bose nta numwe ari mubi bose ni beza. Bon donc mvuga ibinezereza umutima wanje muri make. Ya duhereze ngaha twigarukire muri domaine. Umugabo yitwa Nyama Pro ahiganwe no witwa Giheko. Bose n'abantu banje nukuri ko Imana rero aho ntaye mu mutego umwugoye kwikuramwo urumva ariko biroroshe. Nyamara umuntu wanje Giheko n'umuntu wanje urumva aho nta n'umuntu uvuga ngo ndatoye canke ngo sintoye bose n'abantu banje nukuri ko Imana diko wanse Ange tugere duheza agakino utaragatahu nagatahuye erega ni impamvu nzana abantu bavuga ngo haburana babiri hagatsinda mugabo bose baratsinze. Oya ntibikuba kubaho nta rubanza hatsinda abantu babiri havamwe umwe niyo mpamvu kandi nzana abantu babiri nyene bagoye agakino niyo gateza kuryohera nyene ndumva ko ari abantu bawe pe ariko ufatiye kuri twishi wohitamwo musaza wanje yama ntahura ibihe byose nta kuntu tuvuma dutanguza bose tukaraba alphabe ubutanga ubundi kuko bose n'abantu banje donc tuvume turaba ubutanga ariko ubu Giheko na Nyama bose ubemera ku rugero rumwe. Yego vraiment n'abantu banje yego alphabe havenda Giheko atangura J Nyama ni N A B C D F G H N hatangura Giheko aratsinda. Atsinze mugabo ntatsinze bose amanota namwe atsinze kuri alphabe. Okay karako kabisa nibaza ko abakomvise kwigarukira rero muri kariyere yawe ya film ngo turabivuga hari abantu bakubonye ugiye gukorana na Abel wayo bakubona bona sinye n'amasezerano of course bafata nkuko menga uri wa muntu ari mu rugendo agenda asubira inyuma urabona umuntu atambuka agendesha igitsintsiri hakugenda nkuko bafatiye ahantu wari uvuye kwa AMEDEE Manirakiza. Reka mbanze nibutsa abantu nibaza yuko ANGE CIELLA batangiye kumubona akina muri filime Nsoro aravayo bamubona muri aho byapfiriye kwa Happy River uraza sigise zawe zabonekanye cyane mu ihurizo ry'amakuba ni ihurizo ry'amakuba cyangwa n'ishusho y'umuntu ishusho y'umuntu kwa AMEDEE Manirakiza ni muri BMT ivyagiye birakurikira bindi nta na nyinshi burya wewe wari bwakina naho wahise uhura n'akantu gatomera nk'ubuze mu uza kugaruka abantu rero bariko barakugereranya ANGE CIELLA babonye kwa AMEDEE Manirakiza yakinye mu ishusho y'umuntu burya mu ihuruzo ry'umukoba ntiwagarutse kwe okay wakinye mu ishusho y'umuntu uno munsi uri kurakina kwa Abel wayo bariko baragereranya abantu babiri naho bahera bavuga ati komenga nubwo uri kurabonekana ukina mu mafilme
uriko uragenda usubira inyuma bageranije na Ange Ciella wo mu misi iheze wewe uriko urabibona gute nka wewe reka uko je no bijustifia n'umuku iyo umuntu sinovuga ngo baranyibagiye nguma ndumukinya w'amareresi urumva Kwa AMEDEE manirakiza urumva narahagiye nongera ndakwama gatoya ku mpamvu kanaka donc umuntu yamaze gukwama igihe cose baramera nk'abamwibagiye urumva oui duga muri etage haruguru ya nyuma hahereza nta turiko turakorera urumva okay umuntu aramera nk'ukwamye gatoya amaze kuba nk'ukwamye abantu barasa nk'abamwibagiye gato yego iyo agarutse barongera bakamwibuka urumva kuvuga ko ndiko ndasubira inyuma sindiko ndasubira inyuma ndiko nteranje imbere yego kuko Abel duwaye aguma abaho ibintu byiza tuguma dukora ibintu byiza n'ubu turiko turakora kuri nukuhe kuri YouTube channel ya Abel duwaye official yego misi yose kwa gatatu kuri YouTube channel ya Abel duwaye official irasohoka chaque mercredi lundi kuri RTNB saa 3:30 kuwa mbere okay rero urumva ndiko nteranje imbere okay sivye yuko mu misi yahera narakomye gato muga ubu nagarutse kandi vraiment ni filme nziza bagende bayirabe tugeze kuri episode ya 14 ni show na show okay ababivuga rero no gutubwiye ico kintu birumvikana babivuga tugeranye bino bintu bibiri tugeranije Ange Ciella wo mwishusho y'umuntu na Ange Ciella wo mwino filme yo kwabererikira buno munsi ubona power zinga inguvu bon sikuvuga ngo kwa Abel duwaye ngo filme nimbe nukuri imbere wanashaka ni histoire nziza cyane ryoshe ariko hari ibintu dukiye gutahura hari igihe ushobora gukina filme ntirabwe kandi suko histoire haba ari imbi urumva novuga ko ishusho y'umuntu yari yigeze kubirabwa cyane yarabwe cyane gusumba ukuri nukuwe yego urumva ishusho y'umuntu yarahetse turi mukuri nukuwe n'ibintu bisika nibihe kimwe kigahera hakazi kindi kandi ugasanga ikindi kiko kiraza ntiko kirabwa nkuko cakindi cahera kiriko kirarabwa yego mugabo byose ni bon ibikorwa biba bihari nyine wa mugani wawe byose n'umwanya kandi byiza cyane kutagashirako byiza cyane ibikorwa byiza vraiment erega je navyo nigeze nanga muga mfata comment z'abantu nkarabyumvira bafise nkavuga ngo ese wa muntu wewe abavyumvira ko iki yaravye ivyo bintu bibiri no kuvuga ngo ba bantu hari n'abantu bakuraba ukamenga bakugirira ikigongwe ukamenga bavuga ati none uno mukobwa mugabi yabandanya kwa ntuze menga niho hari amavuta yiwe cyane menga niho yakubita gose no hose none sindi mu actrice yego hose ni sabo kandi hose bakora ama histoire meza kandi bose n'abanyamwuga n'abantu babizi vraiment bose n'abakera AMEDEE na Abel duwaye n'abakera kandi n'abantu b'inzobere kabisa babi mu bintu ariko se kubera iki kugaruka kwawe kubera ko uri kurakina ishusho y'umuntu wagiye ubonekana nk'umuntu afise ubucuti bundi yihariye kwa AMEDEE kubonekana mu bikorwa byinshi na timu yiwe mwari kumwe hari uburyo abantu bari biteze ko menga ni waza kugaruka back yawe iza kugaruka ushikira muri BMT kwereka atariho wabonekeye aho donc aho nziye BMT nasanze baratanguye ikindi gikorwa kandi ico kindi gikorwa si muri histoire bari baranshizemo rero mutama Abel duwaye arangomwa avuga ati Ange ndafise aga projet nshaka ko dusubira gukorana ndamubwira ati nta kibazo muzehe wanje yego twokorana ntaribi ati bavyeyi reka dukore yego ati nukuri umwanya urahari imwemu idasanzwe ni ya yindi nyene kuhaje ni ya yindi nyene ruke ni ya yindi karuke karahindutse gato waravyibusha ibitama byaro akakadiko cyane kizumara nonze kwe mubeshe waruvyibuje mugabo hari yongereye kwibiro namye ndigisupu naho nyene ubu ngo uraho ngo wamye uri gisupuzo namye ndigisupu Ange Ciella yamye ari Ange Ciella vyovyo kabisa naho nyene uba kubonye ibirongo vyagabanutse gato umiseza nabisa amakuru ngo wabyimvye wabyibushe gusumba nga none umuvyeyi Mambo yese winyegeza niho ashaka ko bakubona ufise ibiro nk'ibya badinye babagenze mwadinye rero yaramunye mbona yaragabanutse mbunda vyibushe ni nipe nisho nini yagabanutse he ubundi muntu muri timu muri gihuhuzi engidira cyari yayindi nyene twavuga
ariko muri gihuzi dinya arabifuka kwe yaracari wa hari undi muntu banganye ntunze kwe kwe inyasha aracari nubwo ayoboje inkoni yicu arayoboye so hariho batamuzi di kuzomushire ko bamubone nzoguha agafoto ntari ndamushire wa kino kiganiro nuko no hava nerekana ivyo muvutse by'inyuma bakantera amabuye ugatsanga uriko uraderanje abantu bikagerageza abantu harabo bigwa nabi nabo bigwa neza bikarenza urugero ibintu bikuguye neza bikarenza urugero nawe biba byakuguye nabi biza nk'ivyo ninde yobyanka reba je hiyo shani babareka kwigirisha turabazi ese yanje ubaza ko ari bose bakunda ama 4G nimba atari ama 5 dinyi hajya ni 4 canke ni 5 tubitebe konya kuba ni connection ya gatano canke ni kane ntanzabone kino kiganiro ngo ntera amabuye nkanje nibereye muri deji kurumva hejuru cyane sinja connection yitonda bukebuke kimya bukebuke reka batakuzi bazombatsa azonyegeye That is that. So haracari icizere yuko ejo twobona wakinye n'ahandi hantu nko bivuga cyane cyane twakubona nko mu bikorwa vya AMEDEE kweri ko abantu barahagukunze cyane. AMEDEE ivy'iwanje byose ndikunda senga Imana ndabe ko bizogenda neza. Urafise imipango ko ushobora gukora igikorwa cawe. Wow. Naje ndaba kantu muzoza muranyibukira ko ati hanje arakoze agafu. Tubona ngacene uri kurakubita ko filime yiwawe. Wow. Umwaka uraheze giza basanje ndafise aka histoire ja hiyo shadiko wo gumunyirengagiza ngaho gose ari manager gwe kanihore menga no devina histoire uzokina urukundo gogo rurimo urukundo wapi rurimo ndumusirikare sindahinduka niko hakundi nye kare navuye ndakumenyasha we ari ubyo ukunda ukabyiho nyegeza mukamenga zivyo urimwo kumbe warapfiriye umwana w'abandi uri no mu kumusanga ntumbwire kare yanze yabaza dinye ngo niwe abitsa amabanga yawe bagabo nadinye muramuremere abizi gute ayabitsa mbanje benisho muracari kumwe ko nakibona mugenderani oya ubabakure ni kubera bakure canke mwarateranye inkoko oya nukuri kwa Mungu abakure rimwe hora kana guhero kutabesha tiko jesi ndingajya kandi simbesha nuko urambesha oya sindakubesha vraiment aba ubunye ntuzi ko yahora ino iwacu ego ubu ngo ari hakujya muri sud ari hakujya hariya muri sud niyo mpamvu tutakibonana cane ya timu yanyu ntigikwiye vyagenze ntigikwiye rimwe turakwira tu mukahatwika hagati ego kabisa so umwaka reko navuga tusa nuheze mu gukurikira kuko nyene film mugani wawe umaze kuzibonekamwe ziriko ziraba nyinshi abantu bitege ko bazobona ANGE CIELLA yatanguye ibikorwa vyiwe ego cane nko muri ubu nyene tugiye gutangura gusigaje imisi mikeya ukuri Imana bikoze tuzoyikora kabisa ari n'indi filme nabonetsemwo iri mu kuza vuba y'abantu bashasha mugabo ndabasabye abo bashasha bazokora iki oya bazokora ibintu bizima vraiment n'ibintu bizima na vraiment nk'igihoga je ndinze mboneka mugadiko ntushobora ko ari umuriro kweli oya ashobora kukibonekamwe baguhendesheje udufaranga oya bamendesheje udufaranga gute akazi kose n'akazidiko kandi akazi kabi nako kwiba cyangwa ko kwica ya ngo no kuroga muga kwica nyene biri mu mugwi wo kuroga yego mu wo kuroga rero nta gikorwa kibaho atari muri ivyo nukuri ni bande nubwo batampaye katima we baguhaye mbere ni na histoire ijanye n'ibintu byo kushuri ibintu nk'ivyo muzobibona mudushigikire yego biremoye ko tuba turabavuga abantu babitege basanzwe bahari canke n'ubwa mbere bagiye kuboneka mu gikorwa ego ni rya mbere ni cantu shasha tuzobibamenyesha tuzobibabwira mugabo turabasabye ubufasha muze mudusupportinge umu actrice canke umu acteur mukuru ni ANGE CIELLA oya yego ndi actrice principale nivyo ariko vraiment film imeze neza irasobanutse wow twizera yuko abantu bazoyikunda urunganwe rwanje ibijanye n'ishuri nzobikunda n'ukuri yego ntuyivuge yose ngo bayibibe kuko ishobora guteba abandi bana b'amarere bakaba bayisimbanye ukazibonera sohotse turabazi mugabe ingoma ushobora kuyiba ariko aho yipfugiriza ukahabura nkuko ushobora gukiranura imirisho nabi ntumenye ahantu bari gukubita akaba ari yivuga cyane cyane kuko bashobora no gutwara iyo histoire ngo ibintu by'ishuri kabananira ku develop ego byozobye mugabo
ntibazoyiba. wiha icizere kingana gute ndamaze iminsi nakira abantu ari umuhungu yitwa Bediso muri Mali akunda kuvuga ati nzanye film Ndamuzi. uramuzi anivugira firme Bon. ati ni nakuru wa nakuru uyiha amahirwe ngana gute kuzihari uno munsi izo Bon, kwera ni bashasha diko ni bashasha sinovuga ngo birarenze mugabo umwana yakiri muto urazi katangura kwavura kiga guhagarara hama agaheza gatambuka rero nuko bizogenda bon ni buke ariko bizogenda neza buke ngo nibwo bwashikanye ngo bwashikanye musiba ku mugezi yego nuko Kirundo kabura kivuze umwana umwana w'ibururi akomutama yakupfunguri naje ntunzi ko ndimvuka y'ibururi we vipi wewe warigeze unaje kutazi inzira ndahazi nukuri warapfuye uca kurana nega twari naheruka kera utaranaje waragiye kuramukanya ndaragiye kuramukanya si wacu diko ibururi kwasoku ni wacu hejuru muga hari ikirundi kiriho nuko nyene watembereyo gakeya ati kirundi hariya kiriyo kimeze neza kiriyo vraiment kimeze neza kwa mzee kwa mutamu none nkunda kubaza yanje nyibururi ku mutumba nyene kwa soko haro nk'abantu batatu uziyo nziyo cyo diko ndahazi cyane diko tubwira amazina nk'abantu batatu unabaramutse mu kiganiro rega bararaba diko entertainment yewe ndamukiriza abantu b'ibururi batatu wowe papa wavuye kure emwe ndiko bazi ko na TV nani zibaho reka kubagora Iburundi nubagore usanga umutamu yambariye ikoti iri kintuze ikintu bitubuki hano inyuma yiragiriye inka yiwe yabanye umuduga afite imyaka 15 ebaga ubwira umbwira ahantu uduga honyine ukamenga umusozi urashobora kuwuduga kamera nk'uduga uva hasi ukaduga kwanza abantu bahazi bavuka ye baraba ibi by'amativo online barazi umusozi witwa Kabuye umusozi muremure cyane w'ibururi ego narahashitse urugendo rumvanye Bujumbura runshikana aha hantu ni rurerure umusozi ngira nduke ati sinosubira inyuma atereka mbandanye ntari aho nuko imvura itaguye ngo banze unyerere nta bunyerere buhari ubunyerere urabuze urazi imvura ihari ivyondo nuko nagiye ari muci nagiye ari muci ari mu mvura vraiment sinshobora sinoja nta naho ariko anje kurundi ruhande hari uburyo haryoha ukabona nk'abantu mu ibibara urabiza hano baragiye inka ziriko zirarisha hararyoshe cyane hari ukabona hano hari akotsi baturiye uburo bari mu buro umwotsi nturi urabona ngo nuko baturi ikintu kanaka honye nimbeho honyene haguma igifuka haguma igifungu harakanye cyane harakanye gose ibaze nk'ikintu cotera n'umuzika gwa ati genda ibururu mare y'umwaka sino kuri centre ahantu wagiye si kuri centre kaburimbo mugana umuntu ayibona afise 20 yego ipoto y'amata y'umuntu aratinya gukora ko ngo yoca mufata ntana yahari bacana gakoroboyi kashare uvyakira gute nk'ubumvise ati ANGE CIELLA 2025 guhera mu kwamebura mu 12 urayimara wibereye yewe no hamenyera diko no hashobora naho washobora reka wewe ndaragiye diko muri 2015 uko je nari ku ishuri ibyabaye byose aziko harakajagari kumutakura barigeze kujayo gusa harananiye kuba namaze imisi 2 ndabwira baba ati papa je ngo ntone nsubire ku ishuri yari motif imisi 2 yonyene imisi 2 vraiment haragoye kuba harakanye gose ngumva imbeho iki ngabo nyene kusanga nk'abantu bigireye kurima bagiye ibijumbo vyokeje saa 6 byo bishaba ibijumbo bihariho ho n'umuyondi ibijumbo vyokeje yego ibijumbo vyokeje mukabifungura nyene nk'ifungurwa za saa 6 wo bishobora ibijumbo biraryoshe diko vyokeje mukarenza kwa amazi none oya muga hariya barakama baca barenza kwa amata haje barenza kwa amata kubera barafise inka barafise inka nanje umengo ndi inyana nkunda amata kubi wonunama inka yabyaye muragiye ukiyongera nkiyongera nk'akanyana none basha mvuga ngo Imana ihakurinde canke ihagoye oya ntihandinde kuko handinze ariyo papa yavuye kandi iyo taba papa nanje ntari kubaho numve kutera ibuye mu karere sha reka iryo kosa ntajye nokora ibaze gutera ibuye ahantu papa yibarutse inkumi nziza nkanje siye woba wubahuka noba ndenze n'akarimbi so imbere ko duheza hari inkuru zavuzwe mu misi yese ati ANGE CIELLA kwa Abel nduwayo arirukanywe nagenda yibona ku mastati ya nyama
Abeli mwari mwafuye iki kugira yiyumvire ko kwirukana kwagira nyirukane canke bihuye n'amajambo nabonye uvuga mu kiganiro ngo entertainment canke ngo hari bishuga daddy vyinshi ngo hari abantu bayirondera umuntu iki nabonye ahantu uri kuravuga ibintu by'abashuga daddy mu kiganiro ubwo nawe ntibakurembesha abashuga daddy abashuga daddy nyabuna basaze reka kamara bats oya nawe kwe basaze gusa bon gusa Abel Nduwayo wana bon reka ndaguha umuco okay Abel Nduwayo mukuja muri G5 production narasinye contract ndibaza ntashobora kunyirukana uko nyene kuko sinahinjiye nk'umuntu nk'umucangero nahinjiye ndinze gusinya contract kandi urumva ntashobora kunyirukana uko nyene dutegerezwa gusinyura hakajamo ibiganiro ya rero novuga ko ari nk'urusako mugabe icuka kibi cari caduse nta cuka kibi kabisa kuko iyo habaye icuka kibi no gusinyura mukavana n'umuntu kuko turacari kumwe habizo by'abashuga dade navyumva jije mugabo nawe urabizi ko bibaho namwe abagore ibishuga mami byabarembeje diko bande kubwiza ukuri nkanje ninde yo nturukira kanshobora wowe ufise ibintu bingana gute ubu kene wowe ibintu bigira wakoresha zingahe z'amadolari kaneho rero oya ubu kene umva ingene mu biduca butabambitse ibara nzabumvira ariko anje wibaze uko abantu bose bakenye baca bidandaza mu rugo buryo nyene bakemerera abashuga ya bon kwidandaza diko none nk'ubonye nk'uru diaspora gurumere antuko none ndakubaza wewe nubudake ntabwo ukenye dimu ariko wewe nk'ubu uranse kugenda Bujumbura utembera n'imodoka nziza ukiyo ntayo ufise vraiment none ntabazi kugera umunsi ku munsi kutazitora niziza kwera hariho ikintu kiba kigoye kwakira ntabakwere kudukontake buri munsi ati ugize ukunda guhereza hari utuntu tuba tugoye shadiko mugabo nka ndakubwire bo n'ubukene impamvu bugiye kubambika ibara ati je ndababujije gukunda abashuga mami kuko nabo baba bakene udusore nka bamwe ese ko gumubishira ku bahungu abakobwa uranse ko tubavuga oya bakobwa nabo nibo bareke gatoya tubaruhuke kuko ho mwaka bavugiye bararuse urengo nirwo dushikiriwe nimwe mushikiriwe kandi abashuga mami barabarembeje shadiko barabarembeje kweri murabe ntuze mwandure kaka gutese nko muri entertainment uzibanga he tweko tuba turi fit ntabuzi hano ntabuzi muri entertainment sha bendane kandi mu karere wanyu menga bariyo wi haha amongo mu karere wa ni bese unyumbe nabi brother usanga nanje ari uko nararonka reka manyine yaronza ahubwo ntiturabimenye ahubwo ni mundangire shareka nubwo navuze none anje ndakubaza nk'ubu woronka ubuzima nyene turimwo nk'ubu noronka umuntu ampa miliyoni 100 kweli miliyoni 100 wapana jewe kweli kutavuga zibiri canke zitanu aya je nubwo nogoka nta bufake ni mani nogokera kabisa anje reka ndakwereka ikintu urazi kwicara ufise amahoro mu mutima unezerewe uri kumwe n'umuntu wakunze uko yoba ari kose nubwo mwohera ku nkondo y'ikijumba uburyo aba ari paradizo kwisi nta bantu uzi bama bikoreye ku ma etage nkina kabari gwawe ukiyahura kubera wabuza amahoro mu mutima kubera ko wakurikiza bibaho diko bibaho jero ndi muri abo bantu urafise umukunzi wagaye 4 no tumamera kubusa A0 bikazoza buke hako mbana n'uwo muntu miliyardere anyima icubahiro turabyemeye basi reka tubigezaho dufuka amaso gose ko mfise umukunzi umukunzi wanje ni mumuzi none sojanye wundi numwe mperuka cyajya waramuteye umugero waramuteye ijipo je nakunze rimwe mu buzima sinzongera mujya none bya vrai murashari kumwe ego uheruka nawe nzi uheruka haje no mubereka bakuzi badiko entertainment genda zo musheri diko mu misi heze yarafisi ndamuzi reka ndagushimira kutangiye kuzana izo bintu zidusubira mu kana mwabibonye zidusubira mu mwakoze so anje abantu bitega iki vuba abantu bagukunze none umunsi bagukunda umviriza shadiko baje kuri Abel Nduwayo official yeah komenga ni kuri ni G5 production oya biri kuri ego ni Abel Nduwayo official Abel Nduwayo official hariko haraca ko filme vraiment nziza yitwa ukuri nukuhe ni filme nziza cyane yeah okay kandi heze tuguma tuzana ibintu byiza kuri Abel Nduwayo official nukuva contract yawe irabandanya no mundi mwaka kwa Abel Nduwayo bon irashobora kubandanya canke ntibandanye muzobimenyeshwa canke muzobibona yeah
bizokorohera yuko uhava ukora ya filime yawe ku gatwe kawe no kwa Abel Nduwayo bandanye ukina. nta ngorane Abel Nduwayo mbere yaranabivuze ati jewe umukobwa wanje cyangwa umuhungu wanje ari we wese bari muri G-Face production yagiye bantomboye basohoye umwana okay bari karakora ibintu byiwe bari karakura kandi kubandanya ndibaza nta mpamvu nimwe yatuma tutabandanya birakorera kuba muri team nini cyane cyane igiremwe abantu b'igitsina gore ko menga umubano nikibari kirenga iyo abo bantu bahuye ari benshi muri benshi muri team muri imwe birakorohera kubana nabo ukisanzura ugakina neza atakibazo umuryango yego tubanye neza ba meme bande ba wundi nene Kersi nundi mukobwa mushasha haje mushasha rundi mukobwa mushasha mutwereka yitwa Arlene wakaye yitwa Arlene abakobwa kumengo turabo ariko hariho nundi muhungu mushasha yitwa Kevin ngira wowe mwaramubonye Kevin menga ndamuzi Kevin muramuzi nabantu je nabakwine bose kwine we muramuzi ya kwine nawe arimo yego arimo muri je filme Dinabuja n'abantu benshi tuko turakorana bacamamare bose yego urabona ko bizova bikorohera none yanje gushika ku ihangiro ryawe uri muri timu y'abantu bangana uko bose yego nukuri bon novuga ko Abel Nduwayo yaratureze neza yaraturaze urukundo turakundana hagati yacu ego ntazibone zidakomana amahembe mugabo ni bon tubanye neza n'amahoro menshi abafana banje nuko ndabakunda cyane muri ku mutima cyase numva ukuntu bababwira mugabo umve ko ndabanezerewe gose ego kiganiro kwaruka gukorana andi hano niteze kucubaha bizu nkuko abigize nabonye ndayibahaye bizu kayinge nuyibahanye inzigo ntukiyitanga unezerewe nka kera tanga munezerewe ndabasomye mwese kandi ndabakunda cyane ego mubandanye mudukurikirana kuri Dikwa Entertainment mugire subscribe sha nukuri Dikara duha ibintu byiza nuko mutwirengagiza gusa kandi wow yanje sera bivuze iyo ndabyivugira mwavuga kinone wo vraiment Dikura duha utuntu tw'umuti nibaye badukurikirana nyine ibazo two ndabahaye ubonaho mu mpera y'uno mwaka wibaza ndabaza ni yanje sera bari bagukumbuye baguma bambaza wa mukobwa yagiye he ngo wa mwana mwiza ari mubona atakire natirere sindisiga mukorogo ndacari yanje wa wundi nyene shantu litera twatupfuta kabisa sinditara twatupfuta murabona ko ntarahinduka mu support turahari tuguma tuba haraho wahindutse reka kutubesha ntukiri wawo wundi byari bwaje ku mwaka ubukaba warawuriye sinabivuze cyo gitango bon ubu unye sinkiri yanje Sierra ndi mama naka oya uri yanje Sierra mugaba afise reka statika narahinduriwe izina Diko iryo ni rya zina riri kuri karanga muntu mugaba imbere y'Imana n'abantu bo narahinduriwe izina jomba barenzo ngomenda kwitanje Sierra nta ngorane muga hari igihe nzo kubwira ati Diko je tumuga mama naka rumba ya nuko bimeze rero muze muradukurikirana mudusupportinga wow turabaha shona show wow wari umugisha kubana nawe masystem ni guhezagire abantu mwakuza ego di my brother ubone mu mugisha kabisa bimwe bikomeye ubaki iminara abantu babone Yanje Sierra amina ndatakiye iki gikorwa akoze habeho kujabuka uve hamwe ugere n'ahandi tukubone wurira indege kuja gutembera ugaruka byose bikunde merci beaucoup urahoze cyane kandi byose bizoshoboka kabisa cyane gose turabyizeye hamwe n'Imana bizogenda neza ndabashimiye namwe mwari mudukurikiranya kabisa make your comment mananye muna subscribinga muri benshi ibintu bigere kure cyane we love you so much hasta la vista Kwa Entertainment.